Ndabaramukije abandi nabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane dukuye muri CNDD-FDD, aho tugiye kubaha amakuru y'ibanga arabana na Hussein Rajab. Tukaba tuza kugaruka ku makuru yemeza ko yabagiye kugaruka mu gihugu agahita ahabwa uburongozi yambuwe mu manyanga bikozwe n'umuhisi Petero Nkurunziza, ndetse tuze no kugaruka ku mubano wabaye hagati ya Hussein Rajab ndetse n'umuhisi Petero Nkurunziza n'ico bapfuye ndetse naho bihuriye n'ingorane Uburundi burimwo uno munsi. Tubereke n'ibihuha bikomeye cyane biriko birakwiragizwa n'iperereza ry'u Burundi, aho benshi bemeza ko ibintu byabigiye guhinduka cyane mu minsi iri imbere. Hakaba hari amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi yipfuza gusubiza mu minwe umugambwe Hussein Rajab, kuko Hussein Rajab yakwa umugambwe Ndayishimiye yarabona neza ko yarenganijwe, kandi Ndayishimiye we arazi neza ko Hussein Rajab ashobora gushira ibintu ku murongo. Hussein Rajab yoba akiri muzima? Aka ni akabazo kabazwa iminsi yose kuri mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV, ariko nta nyishu itomoye dufise. Gusa turagerageza kubaha bimwe bitangaje byerekana ko yoba akiri muzima, ndetse tubereke ko ibintu bishobora guhinduka umwanya n'umwanya. Tuze gushigikira ku byo bapfuye n'umuhisi Petero Nkurunziza. Kuva mu mpera za 2018 Honorable Hussein Rajab ntarigera asubira kuvuga, uretse ko mu minsi ishize hasohotse ireresi ariko aravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye bamufataga ku rugamba, aho yavuze ko bamufataga nk'umuntu uvuga amajambo menshi adafise insiguro. Akaba yaravuze byinshi bitangaje. Iyo reresi benshi bakaba barahise bahamya ko yoba akiri muzima. Imbuga ngurukanabumenyi yahora akoresha canke zamwitirirwa zaranumye nazo nyine. Ibihuha byarakwiragiye cyane bivuga ko yapfuye, ariko ntibitomora iyo yapfiriye. Abamwegereye bo bavuga ko akiriho, ariko nabo nyine ntibavuga aho bamuherutse ndetse ntibavuga n'aho ari. Amakuru ava mu iperereza ry'u Burundi. Iperereza ry'u Burundi niryo rikwiragiza ko ryishe Hussein Rajab. Kenshi bavuga ko bamwiciye i Tanzania, hari bake bavuga ko yapfiriye muri Kongo. Ayo makuru ntavugwa n'abakozi bato bato gusa, aranavugwa n'abaganiriye n'abakuru, cyane cyane abashoboye gushikira General Etienne Ntakarutimana yari arongoye iperereza muri 2018. Inkuru benezi iyo zivuye mu iperereza ziba zifise intumbero zibiri. Iperereza rishobora gusohora ikinyoma kubera ritazi iyo Rajab ari. Intumbero kuba ari kugira abazi ahari bace babeshuza hanyuma bavuge iyo ari koko. Iperereza rishobora kandi gusohora iyo nkuru kugira ryerekane ko rishoboye kandi riteye ubwoba abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Gushika ubu ntituzi impamvu iperereza ariryo rikwiragiza inkuru y'urupfu rwa Hussein Rajab. Amakuru ava mu begereye Hussein Rajab, inshuti n'abagenzi ba Hussein Rajab nabo nyine nta muco bafise kuri kino kibazo. Benshi baremeza ko haciye igihe kinini batavugana kuva muri 2018, ariko bo ntibavuga ko atakiriho. Bibaza ko hari ahantu ari, akaba yishimye kutavuga canke akaba atarekuriwe kuvuga. Igihe cyose hari ububahutse kubaza ikibazo cy'iyo hari abayoboke baca basohora inyandiko zibatuka. Ibi rero biratuma n'abasanzwe batohoza ku bibazo binini batinya kubikora ko kubera ibyo bitutsi. Muri Ruheshi 2020 igihe Perezida Ndayishimiye arahira, harakwiragijwe ibihuha byinshi ko Hussein Rajab agira atahe, kandi ko azoca ahabwa ubuyobozi bw'umugambwe CNDD-FDD yakuwe ko biciye mu manyanga, ariko nta cakurikiye. Muri Rusama 2022 harasohotse ifoto nshasha ya Honorable Hussein Rajab yicaranye n'uwundi muntu. Iyo foto ibaye koko ari ya vuba, kizoba ari ikimenyetso ntabesha ko Hussein Rajab ari muzima.
mu minsi ishize naho muri uno mwaka harasohotse ireresi aho Hussein Rajab yavuga ku bijanye n'amagambo Ndayishimiye ashikiriza ndetse akerekana ko Ndayishimiye avuga amajambo atari meza kandi amajambo adasobanutse, aho yagaragaje ko Perezida Evariste Ndayishimiye no kuva mbere ariko yari ameze. Ibi nabyo bikaba byaratangaje abatari bakeya ndetse bikaba byaremeje benshi ko Hussein Rajab yaba agihari ndetse yaba ari muzima ndetse ko yaba agiye kuza mu gihugu. Andi makuru ariko aradushikira aremeza ko Hussein Rajab ari hafi kuza kandi ko azaca ahabwa uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD. Ibi byose Perezida Evariste Ndayishimiye ngari kubikora mu ntumbero yo kugerageza kongera guhuza umugambwe uri ku butegetsi, uretse ko bimwe mu bihangange bitari ko biremera ko Hussein Rajab yagaruka Perezida Evariste Ndayishimiye ari we ugitwara igihugu. Benshi bakavuga ko anagarutse yagaruka ahubwo nyabuna ari we utwara Uburundi kuko bamuzi nk'umugabo w'ijunja n'ijambo. Bari nk'amahasa mu butegetsi bw'igihugu, barabusangiye mu kiringo c'imyaka hafi 2. Butoyi ntacu atakoreye bukuru ngo ashikire ubwo butegetsi. Mu myamamazo bama bafatanye, babugeze ko ntawamenye uwutwara uwundi. Benshi baribuka badutambira akabyino k'igiswahili ngo rafiki yako ndiye adui yako, umugenzi wawe niwe mwansi wawe. Mu nyuma hatanguye igikorwa cyo gucafuza Butoyi, amabi yose y'ubutegetsi bayamutako: ubusuma, ubwicanye, urwango. Butoyi baramugira ikivume, bukuru akitwa umwere. Butoyi atabwa mu mvuto, amara imyaka mu ngoyi atakiri mu atagira umutunganiriza. Yarapfunzwe, abarundi bariruhutsa ngo niwe yabononeye igihugu, yamara ubwicanye n'ubusuma byarwijwe inshuro nyinshi cyane amaze gupfungwa. Abarundi barumirwa. Butoyi yahavuye abona akabeho arigira, ariko no mu buhungiro intumwa za bukuru zaramurondereza urushinge ngo zimwice. Ibyiwe biranyagwa, abiwe barahamwa bikomeye. Mbe yemwe Butoyi ninde? Yinjijwe ibohero ryari? Igenekerezo rikwiye neza. Uyu muntu ni Honorable Hussein Rajab, yinjiye ibohero rikuru rya Mpimba kuwa 27 Ndamukiza 2007. Hussein Rajab ninde? Inyandiko zivuga Hussein Rajab ni nyinshi cyane, ariko ntitwaronse izivuga imyaka yiwe yo mu buto. Ikizwi nuko avuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'igihugu. Ikindi kizwi nuko yahoze ari umufundi w'indimo mu makomine y'intara ya Bubanza. Uwogira ayandi makuru yo mu buto, aho yavukiye, umwaka w'amavuko, amashuri yize n'ubuzi yagiye arakora, yobe dusangiza kuko twe ntabyo tuzi. Hussein Rajab azwi cyane mu bijanye na politiki. Yinjiye akiri muto mu muhari Parepehutu, yarabaye no muri Frodebu. Inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, Hussein Rajab ari mu bambere bagiye hamwe batanguza umuhari FDD kugira barwanye igisirikare cy'u Burundi cyariho muri ico gihe. We na bagenzi we bahereye kubaka umuhari cyane cyane mu ntara ya Bubanza. Hussein Rajab yamye azwi nk'umuntu azi kwigisha ukumvisha abanyagihugu. Nayo mpamvu amabanga yiwe ya mbere yabaye ayo kwigisha umuhari bene intunganywa ry'umuhari mu bijanye n'intwaro yawo, mu gihe Manase Nzobonimpa bamujeje ibya gisirikare. Mu ntaye yiwe dusanga ku rubuga rwiwe rwa Facebook, Hussein Rajab aratanga amazina yabo bari bafatanije mu gutangura FDD aho mu gice ca Bubanza: Hussein Rajab, Manase Nzobonimpa, Sirasi Ntigurirwa, Frederic Gahungu, Sylvestre Manikurakure, Jean Petite Nduwimana, Odasi Nzosaba, Jean Bosco Kurisansuma, Adribeti Barakamfitiye n'abandi. Umuhari FDD wahavuye ufatana na CNDD yari ihejeje gushingwa n'umushikiranganji Leonard Nyangoma, maze FDD ihinduka ishami rya gisirikare rya CNDD. Hussein Rajab yabandanije kuduga mu mabanga y'umuhari, aragenwa kuba komisariya generali ajejwe politiki, gukwiragiza inyigisho z'umuhari no gushinga inzego z'umuhari mu makomine yose y'igihugu.
Hussein Rajab yari afise abakomiseri bane munsi yiwe bari bajejwe uturere Pasiteri Mpawenayo mu ntara z'uburengero, François Ntunzwenimana batazira Mupere mu bumanuko bushira uburengero Sud West, Sylvestre Ndayizeye Abdallah mu ntara zo hagati no mu buseruko Centre East na Jean Fideli Kana mu buraruko bw'igihugu. Turaza kugaruka ku ngene Hussein Rajab yahavuye amenyana na Petero Nkurunziza bakoranye muri ico gisata nyine bahinduka inshuti magara kugeza naho bafata mu minwe uburongozi bw'umuhari wose mbere banashikira uburongozi bw'igihugu. Mu mwaka w'1998 Ronald Nyangoma yaratembagajwe mu burongozi bwa CNDD-FDD asubirizwa na Colonel Jean Bosco Ndayikengurukiye yari umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare ca FDD. Uyu nawe aca afatanya uburongozi bwa politike n'ubw'igisirikare, umuhari uca witwa CNDD-FDD. Mu ntahe yiwe Hussein Rajab avuga ko be na Jean Bosco Ndayikengurukiye bari bahuye ubwa mbere mu mwaka w'1994 mu Cibitoki baraganira barahuza mu bibazo FDD yagiye iracamwo mu ntango zayo ikanimanyaguramwo iduce. Hussein Rajab na Jean Bosco Ndayikengurukiye bagumye mu ruhande rumwe ruterekwa ibiganiro bya politike byiswe ibya Kigobe Kajaga, ni narwo ruhande rwahavuye rwifatanya na CNDD ya Nyangoma. Bari bazinanye barakoranye neza, umwe ari mu gisata ca politike uwundi mu gisata cy'igisirikare, aho Jean Bosco Ndayikengurukiye afatiye uburongozi bwose bwa CNDD nka Coordination General. Hussein Rajab nawe yagenwe kuba umunyamabanga mukuru w'umuhari, gutyo aba abaye nimero ya kabiri mu muhari. Muri Gitugutu 2001 umuhari warasubiriye kwicamwo ibice. Jean Bosco Ndayikengurukiye arabogozwa mu burongozi bw'umuhari CNDD-FDD asigana igice gito c'abamuyoboka aribo bihaye izina rya Kaze FDD. Hussein Rajab naho ariwe yari imbere mu itembagazwa rya Jean Bosco Ndayikengurukiye ntiyashimye kurongora umuhari, ahubwo yadugije Petero Nkurunziza yasa n'ugendera mu kwaha kwiwe. Rajab aguma ari umunyamabanga mukuru, yongera aba uwujejwe ibiganiro hagati ya leta na CNDD-FDD. Cari igiharuro c'ubwenge kuko iyo wenyine afata uburongozi bw'umuhari byari korohera abatwara Uburundi kubeshera CNDD ko ari umuhari ukorana n'intagondwa z'abayisilamu mw'isi, kumbure uwo muhari ukagira ibibazo mu makungu. Mu gushiraho Petero Nkurunziza, Hussein Rajab yabona ko ashizeho umwizigirwa wiwe. Guhera ico gihe amabanga akomeye ya CNDD-FDD yakorwa na Petero Nkurunziza ari kumwe na Hussein Rajab. Turabigorokako muri Munyonyo 2003 Petero Nkurunziza na Perezida Domitien Ndayizeye bashize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara i Pretoria muri Afrika y'Epfo. Kuwa gatandatu Kigarama 2003 Petero Nkurunziza na Hussein Rajab baratahutse i Bujumbura, maze Nkurunziza aza gutangura amabanga yiwe y'umushikiranganji wa leta ajejwe intwaro ibereye n'ubugenduzi bwa leta. Muri Myandagaro 2004 CNDD-FDD yahindutse umugambwe, mu nyuma igena Petero Nkurunziza kuba umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu, inatora Hussein Rajab kurongora umugambwe. Petero Nkurunziza na Hussein Rajab nibo barongoye imyamamazo ya CNDD muri 2005. Amatora umugambwe wabo waronsemwo intsinzi ikomeye. Petero Nkurunziza aba umukuru w'igihugu, Hussein Rajab aba umushingamateka w'intara ya Muyinga, abandanya no kurongora umugambwe CNDD wari ushitse ku butegetsi. Imigenderanire ya Rajab na Nkurunziza, wa wundi ati hankana abakundanye. Wabonye ubumwe bwa Hussein Rajab na Petero Nkurunziza ntiyokwibagije ko bwobyaye urwanko rungana ukuraho. Mu ntahe yiwe Hussein Rajab avuga ko ubuzima bwa Petero Nkurunziza bwatanguye kubangamirwa mu mwaka w'1994. Rajab avuga ko Petero Nkurunziza havuye ahungira inyambuye muri Bujumbura Rirare mu mwaka w'1996. Hari amahasa yitwa Jamala na Janabi yari yegereye Hussein Rajab. Aya mahasa yari asinanye kandi na Petero Nkurunziza kubera
yahoze abamenyereza umupira mu murwi w'umupira w'amaguru witwa Union Sporting. Ntahe ya Hussein Rajab yanditswe n'urubuga Human Burundi ibandanya igira iti: mu mpera z'igihumbi kimwe magana cyenda na gatandatu niho uwo Jabnabi yagirira impuhwe Petero Nkurunziza nk'uwari umumenyereza wiwe, abonye uko abayeho nabi aturutura. Janabi aca aja kuraba Hussein Rajab batazira Romeo, amubwira ko hari uwitwa Petero Nkurunziza agorewe inyambuye, yahunze ariko arahigwa. Janabi asaba Hussein Rajab ko bokwakira Petero Nkurunziza mu birindiro bya FDD. Ntibyatevye Hussein Rajab yarayemereye ko Petero Nkurunziza azanwa mu birindiro bya FDD, maze Rajab aca ahamagara Pasiteri Mbahawe nayo amushikiriza Petero Nkurunziza kugira amwigishe akarangamutima n'izindi nyigisho by'umuhari FDD. Ku igerekerezo rya 30 ukwezi kwa 12 igihumbi kimwe magana cyenda na gatandatu, igihe ingabo za FDD zari ziramutse zisozera umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na gatandatu zongera zipfurizanya umwaka mushasha w'igihumbi kimwe magana cyenda na karindwi, Nkurunziza niho yerekanwa ku mugaragaro nk'umwe muri bashasha bakiriwe mu ntagoheka za FDD. Nkurunziza aca agirwa umwe mu bajejwe kwigisha no gukundisha umuhari, akaba yatwarwa mu biro bijejwe kwigisha no gukundisha umuhari byari birongowe na Hussein Rajab. Intahe ya Hussein Rajab ibandanya ivuga ukungene Petero Nkurunziza yakomerekeye ibuga muri komine Kayogoro, n'ingene Rajab yamuryamye ko muri ibyo bihe bitoroshe. Ibyo byabaye mu gihe hari ibihombe yoba yatewe ahari bakoraniye indongozi za CNDD FDD. Muri iyo ntahe agira ati: ku rugamba Petero Nkurunziza yarahakuye ubumuga bivuye ku gisasu bombe catewe muri kimwe mu birindiro bya FDD cari mu ntara ya Makamba ahirwa Ibuga ya mbere. Nkurunziza yarahakomerekeye cyane ku buryo benshi bari bazi ko yapfuye barabye uko yari yabaye ikiruruma. Mugabo umwigisha wiwe Pasiteri Mpawe nayo yaranse kumusiga aho nubwo hari mu muriro. Mpawe nayo akwega ipantaro ya Nkurunziza atwara hirya yahariho haka umucanwa. Mu nyuma Petero Nkurunziza yatanguye kuvurirwa ku rugamba. Uburwayi butevye gukira, Hussein Rajab ahava amurungika kuvurirwa mu gihugu ca Kongo mu gisagara ca Kinshasa. Amaze gukira aragaruka ku rugamba. Mu bihe by'amacakubiri y'intara yadutse ku rubuga rw'intambara mu muhari FDD, Petero Nkurunziza yarahaswe kugandagurwa kenshi, ariko Hussein Rajab akama yamurokoye. Si ibyo gusa kuko Hussein Rajab niwe yatunganyije uguhuza Petero Nkurunziza n'umuryango wiwe, umugore n'abana. Inyuma yaho bari bavanye, Rajab ategura urugendo rwa Nkurunziza n'urwa Denise Bucumi, bakaba bahuriye mu ikambi y'impunzi muri Rukore muri Tanzania. Mu yindi ntahe twasomye baravuga uko Rajab yitwararitse umutekano wa Nkurunziza kubera yatinya ko abandi mu muhari bamugandagura, maze amuzeza umwizigirwa wiwe yitwa Jean Petite Nduwimana ku buryo ata wundi muntu n'umwe yari arekuriwe kwegera Petero Nkurunziza. Ayo makuru avuga kandi ingene Hussein Rajab yoba yamwishabukaniye ubwiwe muri Tanzania, mu nyuma akamurungika muri Kongo. Izi ntahe zose zirashimika ku bucuti budasanzwe bwabaye hagati ya Nkurunziza na Rajab. Hussein Rajab ntako atagize, maze Petero Nkurunziza araduga mu nzego zihambaye z'umugambwe, mu mwanya muto agirwa icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Ibyo byarateye ishari abandi ku rugamba kuko batatahura ingene amabanga nk'ayo ahabwa umuntu akiri mushasha. Aho atahukiye mu gihugu, Petero Nkurunziza yoba yarajanye Hussein Rajab mu muryango, amwereka umuvyeyi nyina wa Nkurunziza, amubwira ibyiza yamukoreye. Ico gihe Rajab yafashwe nk'umwana mu muryango wa Nkurunziza, baranamukatira igipande cy'itongo muri uwo muryango kugira bamwereke ko koko awinjiyemo. Kuva bafatanije ku rugamba bakanabandanya mu nzego z'igihugu, Rajab na Nkurunziza bari akadosohoka. Nkurunziza yavuga ko Rajab ari umuvyeyi wiwe muri politiki. Nta mubonano uhambaye Nkurunziza yajamwo atari kumwe na Rajab. Mu biganiro by'Ipretoria muri Afrika y'Epfo bama bari kumwe. Mu gutaha mu Burundi muri Kigarama na gatatu bari kumwe.
mu myamamazo bagira mu mbondoka imwe. Nkurunziza na Rajabu bari basigaye bameze nk'amahasa. Aho bafatiye ubutegetsi byari bigoye kumenya neza utwara igihugu uwo ari we. Ntawagenwa mu mabanga ahambaye y'igihugu Rajabu atabanje kubyemeza. Mu nyuma hatangura kuvugwa amabi n'ubusuma mu butegetsi. Indege imwe rudende yerurura umukuru w'igihugu Falcon 50 iragurishwa mu manyanga. Abantu batangura kwicwa hirya no hino mu gihugu. Iterabwoba riragwira ku bamenyeshamakuru, abaharanira agateka ka muntu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu gice ca kabiri ca 2006 haduka idosiye itangaje. Perezida Nkurunziza yatangaje ari Muyinga ko hariho abashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Haca hakurikira ihagarikwa ry'abanyapolitike batari bake, barimwo Perezida Domitien Ndayizeye n'uwahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu Alphonse Marie Kadege. Bamwe mu bafashwe baraborezwa igufa bikomeye, mbere amasanamu bariko barakubitwa ashirwa ku mugaragaro. Muyinga haduka idosiye y'abanywanyi ba seneri bafashwe bapfungirwa mu ikambi y'igisirikare ya Mukoni, basohorwa ijoro basogotwa ibiti batabwa mu ruvubu. Perezida Nkurunziza arakingira umukuru w'intara ya gisirikare yagirizwa ayo mabi, aranamutorokesha. Ayo mabi yose yaguma ashirwa kuri Hussein Rajabu, ariko umukuru w'igihugu akigumira mu gacerere. Propagande irakwira igihugu ko Nkurunziza ari umuntu w'Imana, ko Rajabu ari we mubi ateza akajagari. Nta kindi cyari gisigaye atari gusenyura Hussein Rajabu. Isenyurwa n'irihagarikwa rya Hussein Rajabu. Umugambi w'isenyurwa rya Hussein Rajabu watanguye kuvugwa n'ikinyamakuru cigenga muri 2007. Benshi babifashe nk'ibihuha, ariko icari gitangaje inama zose Rajabu yagirana mu ibanga na Nkurunziza zasohoka muri ico kinyamakuru, ibindi bikavugwa mu maradiyo yigenga. Biboneka ko mu ruhande rwa Nkurunziza bari basigaye batanga ayo makuru kugira igihugu cose kizinukwe Hussein Rajabu. Mu ntango za Ruhuma 2007 hoba harabaye inama yo kumvikanisha Rajabu na Nkurunziza. Mu yindi ntahe yiwe Rajabu yavuze ko Evariste Ndayishimiye ari uwundi yari muri uwo mubonano, aranabahanura ko bokumvikana ntibasambure umugambwe, ariko birananirana. Evariste Ndayishimiye yoba yarakoroye amosozi imbere yabo kubera yari azi ibikurikira iyo CFD icanyemwo. Kwa 7 Ruhuma 2007 Perezida Nkurunziza yakoranije ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD maze rikura Hussein Rajabu rishiraho Colonel Germain Ngendakumana. Hussein Rajabu ntiyemeye ibyavuye muri iryo koraniro, ari nitwara muri sentare ntahinyuzwa, ariko urubanza ntirwigeze rucibwa gushika uyu munsi. Kuwa 27 Mukiza 2007 Hussein Rajabu yarahagaritswe, yagirizwa ko ariko ategura guhungabanya inzego z'igihugu. Uretse Hussein Rajabu, benshi mu bamushigikiye barakuwe mu mabanga, abandi barapfungwa, abandi baragandagurwa, cane abari mu mugambwe UPD Zigamibanga. Hano koko bibutsa ikurwa ry'abashingamateka 22 bari bashigikiye Hussein Rajabu. Ibyo nakataraboneka muri demokarasi, aho umukuru w'igihugu yirukana bamwe mu bashingamateka batamushigikiye akizanira abandi. Ntaho bitaniye na kudeta. Aho Rajabu yakurwa, abarundi bariruhukije kuko bari babwiwe ko ari we yishe igihugu. Bari bazi ko ubwicanyi bugiye guhagarara, ko bwonona amatungo y'igihugu bigiye kugabanuka, ko agacinyizo n'iterabwoba bigiye guhagarara. Ariko aho apfungiwe ibintu byarunyutse nk'uko ubu bimeze. Bunyoni apfunzwe mu gihe Ndayishimiye yavugaga ko igitoro ari gutuma kitaboneka, ariko ubu Bunyoni arafunze, igitoro cyahise kibura burundu. Abicwa barongerekana, ubusuma buriyimonogoza, kuzibya abarundi bifata umurindi usumbirije. Bose basigara bibaza bati ubwo ikibazo yari Rajabu. Ikiboneka co nuko ico Hussein Rajabu yari yakuriwe atari co cabwiwe abarundi. Nkurunziza na Rajabu bapfuye ko Nkurunziza yashaka kubandanya yiyongera ibiringo byo gutwara igihugu, mu gihe muri CNDD-FDD bafise ibyo bari barumvikanye ku bijanye n'ibiringo. Amarwi adusumira bari bavuganye ko Nkurunziza atwara ikiringo c'imyaka 5 agasubirirwa na Rajabu. Nkurunziza yabona Rajabu nk'intambamyi ikomeye ku mugambi yari afise
Konyora agateka ka muntu no kwiba amatungo y'igihugu ibyo ntibyari ingorane ya Nkurunziza nk'uko ibyabandanije byerekanye Rajabu ataruhara na rutoyi yari akibifisemo. Ku wa mbere Ntwarante 2015 mu buryo butangaje cyane Hussein Rajabu yaratorotse ibohero rikuru rya Mpimba. Hussein Rajabu yagiye ajanye n'abari bacunze ibohero iryo joro. Amakuru dufise avuga ko yungururiwe ibohero maze abaricunze baramuherekeza hanyuma burira ubwato baca mu kiyaga Tanganyika barigira. Kuva ubwo Hussein Rajabu ari mu buhungiro. Muri 2015 Hussein Rajabu yari yamirije ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Mbere we akanavuga ko n'ikiringo cya kabiri kitari gikurikije amategeko. Hari ibihuha byakwiragijwe kuva mu mpera ya 2018 ko yoba yarishwe. Nta cemezo na kimwe dufise c'ayo makuru. Muri Rusama 2022 harasohotse ifoto yerekana Hussein Rajabu ari muzima kandi ivuga ko ari shasha. Mu gihe ibihuha byagumye bikomera, abaguryango ba Honorable Hussein Rajabu bo bagumye bemeza ko ari muzima. Nta catuma umuntu avuga ko Hussein Rajabu atakiri muzima mu gihe binavuga ko yaba agiye kugaruka mu gihugu. Nta nkeka ko Hussein Rajabu yagize uruhara ntangere mu rugamba rwa CNDD-FDD no mu ntsinzi y'uwo mugambwe muri 2005. Nta nkeka ko Hussein Rajabu ari we yashikanye Petero Nkurunziza ku butegetsi. Hussein Rajabu kandi niwe mu Isilamu wa mbere yageze mu burongozi bukomeye bw'u Burundi. Ibyahavuye bishika hagati ya Nkurunziza na Rajabu bishimangira abavuga ko atabucuti bw'ukuri bubaho muri politiki. Ariko birababaje umuntu yafashije ukuraho abatwara uyu munsi uhembwa kuba impunzi uyu munsi akaba acunaguzwa. Amakuru ahari kandi yizewe nuko ari mu nzira yabagiye kuza agasubizwa umugambwe yambuwe ku busuma, ndetse bakavuga ko naza azahindura ibintu byinshi mu gihugu. Reka turindire turebe uko bizagenda. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.